Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Gushurashuza ku nguvu abakenyezi n'abigeme be no gusinzikariza ubuzima abantu biri mu vyaha inzego z'umutekano z'u Burundi be no gwaruka rw'imbonerakure bagirijwe n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi kuva hadutse injyane mu mwaka wa 2015. Benshi mu bakorewe ayo mabi ntibahasige agatwe, baca bayanyaga bagahungira mu bihugu bitandukanye na cane cane mu bihugu bibanyi. Hari bamwe mu bahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bagize amahirwe yo kuronka amashirahamwe abegera akabafasha kuva mu gahinda barimwo. Aha twavuga nk'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi umaze imwaka ukwirikirana abarundi 13 bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bakorewe amabi atandukanye. Muri uwo mwaka bahawe inyigisho zo kubavura ibikomere vyo ku mutima be no kubigisha umwuga wo kubatunga. None izo nyigisho zoba zarashoboye kubavura ivyo bikomere batewe nuko guhohoterwa. Ibi nivyo tugira tubayagire muri kino kiganiro kw'isoko. Josine Kaze nije ngire ndakibashikirize kaze. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 9 Kigarama uno mwaka turimwo 2022 abarundi 13 b'impunzi bararonkejwe impamyabushobozi bita certificat mu mwuga wo kubarira. Uko ari 13 ico bahuriyeko nuko bari barihebuye kubera bahunze, bamwe bafashwe ku nguvu abandi basinzikarijwe ubuzima. Izo nyigisho zarashoboye kubakura mu gahinda barimwo nk'uko babibwiye bagenzi bacu ba Radio Inzamba. Nari narihebuye, nari nashikiye i Kigali mbaho nabi mu buzima bubi, nari nihebuye cyane, nabaho jenyene nta muryango nari mfise, ariko ho bamajiriye kudushira hamwe nabonye umuryango. Muvuma de femme yatubere umuryango cyane, n'abanyeshuri bagenzi banje twiganye bambera umuryango nk'abarundi kazi. Twakorewe ihohoterwa, baratuganirije cyane, baturondereye umuganga tuba hafi, barakwegera bakakuganiriza bakakubwira ati banzurira uvyibuke kugira ngo bigusohokemo. Twero twararize turavyibuka bidusohokamwo, baratwiyegereza cyane, bya bindi byose byari biturimo by'ibibazo twahuye navyo by'ihohoterwa byagiye bituvamo. Numva ko buhagaze kubera iyo ugiye ahantu utafise umuryango ukabona yuko nta kindi kintu, nta muntu kuri hafi, nta mutoyi wawe, nta mama wawe, nta papa wawe, urumva yuko nyene bitari byoroshe. Nari mbaye mu buzima butoroshe, ariko ubu ndashimira Muvuma de femme yambaye hafi. Kwiheba byararekeye, byarahagaze kubera ko nahuye n'abandi nunguka ubwenge, kwa kundi kwiheba no kwigunga ahantu narindi, navuye aho narindi inja ahantu hari abantu. Rero birangyohera cyane, n'ukuri birangyohera, ntaco n'Imana bimfashijemo kubera kumwe kwiheba sinciheba, nja hamwe n'abandi nkumva ndaryohewe. Namenye gushona byarangyoheye cyane, ivyo ntarinzi ubu sinofasha impuzu yanje ngo ndayishire undi mutayeri, nanje ndayishonera ubwanje. Kandi n'umwana wanje sinobona akeneye impuzu ngo nje kuyihuye undi mutayeri, ndayishonera ubwanje. Ubwa mbere ntarabonana nabo barundi nyene bene wacu nanigunze, ariko maze kubonana nabo ntangu izo nyigisho yaramfashije cyane kwibona mwakazi kiwanje ntakorera ubundi. Hariho impunzi usanga zitafise ubuzima, ndi mu mpunzi rero zigira ico zikora, ntabwo vyanyibagije iwacu nk'impunzi, ariko uno munsi nkora nk'umurundi yibuka iwabo, ariko nkora ngamije kubaho kugira nibuke ni wacu. Vyanafashije cyane rero kuba nikorera, nafasha n'abandi. Kubwa mbere narafashwa, ariko nanye nafasha abandi. Hari abantu usanga bafise inguvu nke, mugabo gahoro gahoro bariyakiriye, hajya ubwigumwe nico cyambere kibi. Mugabo umuntu amaze kwisanga mu bandi urushe, bakatubwira n'umwarimu ati ubona atamerewe neza haguruke atembere, aba batuzanye mu psychologue akadufasha. Byarangaruye cyane kuko ino saha umuntu ashaka kuvuga ati nanje ndafise ahantu ndafise ikintu shoboye, ndafise aho nshaka gushika. Ibyo byose rero byavuye muri aya mezi tumaze turiko turiga, kandi turabishima cyane. Mwabonye impuzu ziri hajya
zashonywe zijya harimwo izo nanye nashonye kandi mwabonye ko ari nziza yaba jewe yaba bana yaba madamu twese turamaze kuzambara izo nashonye. Serafine Nisabwe wo mu muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano yarajejwe kuba kwirikirana avuga ko rutari urugamba rworoshe. Bagishika twaba turiko turavugana nk'uko ugasanga umwe hari akantu kamukubise ku mutima akaturika akarira tukamureka akarira gaheza hama akagaruka akumviriza gutyo byagiye birahera ariko bari bafise akabonge bari bafise umubabaro udashobotse kuri ntibyari byoroshe kuko wararabuti aba bantu basinzikaye abantu bakomeretse ku mutima bizogenda gute kugira ngo dushobore kubavugisha natwe twarumva ubwoba twishira mu kibanza c'umuntu yahohotewe tukimvira tuti umuntu ni nkaba ari jewe nahohotewe no bitwara gute twishize mu mwanya wabo rero dushobora kubayobora neza kandi urabona ko batsinze neza kandi nabo baryohewe. Naho baronkejwe inyigisho umuhari w'abakenyezi n'abigeme ngo uzoguma ubafashe mu mugongo kugeza bagere aho bishobora. Jeanne d'Arc Zaninyana ni warongoye uwo muhari. Twari yumvire yuko dutegerezwa kubatekerera ikintu mu bantu 10 bize ibintu byo gushona bose bafise amamashine batahana. Twari yumvire yuko aho bazoshobora gushinga iyo atelier yabo tuzobafasha kubarihira amezi makeyi ariko kandi amezi 4 ariko kandi twarashoboye kubiyumvira mu bintu byose bijanye no gukora iyo atelier nta kintu na kimwe bashobora kubura. Muri abo bize gushona hariho indwi bashoboye kumva yuko bashobora gukorera hamwe bakugurura atelier ari hamwe urumva n'ikintu gikomeye cyane. Hambavu yuko twabahaye ubumenyi twarashoboye no vuga gukreya imiryango yabo bantu bakiyumvanamwo bakaramukanya by'ukuri bakagira aho bubakiye kuko kuba mu mahanga ukaburi wenyene sico kimwe nko kuba mu mahanga uri kumwe n'abandi. Uwo muhari utegekanya kandi kubandanya ugo rugamba rwo kuvura ibikomere abakorewe amabi mu kubigisha umwuga wo kwitunga no mu mwaka uza. Bagasaba n'abandi babishoboye kwiyegereza abantu nk'abo kuko ngo agahinda abantu bakorewe amabi bajamwo iyo bahuye n'ababafasha gahera. Aha niho tugarukije ikiganiro ku isoko c'uno munsi. Josine Kaze mwari kumwe nkaba ndabikebanuye kindi kiganiro nk'iki. Cyari ikiganiro ku isoko.